Kaze sangwa nshuti banyonyi bacu mwege mukomeje kugenda mwumviriza ibiganiro n'amakuru byose bikomeje kugenda biratambutswa kuri imbonesha kuri yacu kandi ari ne yanyu imbonesha kuri imwe rudende nyene ikomeje kugenda tohoza amakuru ikagushitsa ko gatanuko kandi niyo mpamvu tugusavye wowe utahize gufyonda sabone uracoreba munsi video harimo akantu kameze nk'akengero uciraga fyonda ko hama dukomeze kugenda turabana mu ngingo n'amakuru byose bikomeje kugenda biratambutswa kuri iyi imbonesha kuri XY Impact TV. Rero amugabo amakuru akomeje kugenda dushitsa ko ngaha bikomeje kugenda birahindura isura mugabo byinshi bikomeje kugenda biravugwa ngaha mu gihugu cyacu Burundi ndetse na byinshi bikomeje kugenda biravugwa mu makungu yose ajyatandukanye n'ahandi ugomba kuva wavyumviriza hatari kuri yimbonesha kuri XY Impact TV. Mugabo biriko biragenda biravugwa mu gisata cya politike tugomba kugenda tubishitsa ko amasoko yacu akomeje kugenda rabitohoza akabidushitsa ko ngaha amakuru akomeye akomeje kugenda avuga ko nuko umupfumu yategetse Perezida Evariste Ndayishimiye ivyo unyemerere kandi unyumve neza tuze tuvyumve mu buryo bw'idonido. Mugabo rero uyu mupfumu yoba ashaka iki ngaha mu gihugu cyacu Burundi dore ko akomeje kugenda hateza bamwe mu ndongozi bajyana amatate akomeye aho bamwe bari gushakisha ubuhinga bwo gufata naha kwijosi ni hanyuma ko abandi bakomeje kugenda barajombana urutoki mu majisho ni hanyuma ko mugabo ivyo byose bije bikurikirana n'amatate yose Perezida Evariste Ndayishimiye akomeje kugenda arajyana na zimwe mu ndongozi zikomeye. Ivyo nivyo tuje kujya tumvirize mu buryo bw'idonido. Ndagusabe utaza kufunga imbonesha kuri yawe kandi ndagusabe nawe utaheze gufyonda sabone uracoreba munsi video harimo akantu kameze nk'agakengero ushaka fyonda ko hama dukomeze kugenda turabana mu ngingo n'amakuru byose bikomeje kugenda biratambutswa kuri imbonesha kure uburyo bw'idonido tudatevye mugabo ibikomeje kugenda birabera ngaha mu gihugu cyacu Burundi. Umupfumu yategetse kandi ivyo yategetse nibisubira inyuma mugabo ibi bije bikurikirana nuko General Aregime Bunyoni yoba ariko aragenda azira uyu mupfumu aho Perezida Evariste Ndayishimiye akomeje kugenda harajyana n'amatate n'uyu umugabo ukomeye General udasubigwaho umwe rukumbi abanyagihugu bakomeje kugenda biyumvira ko ari we warongora igihugu akaba ari nawe perezida akomeje kugenda aratuma amatate yose ndetse nibazo byose bikomeje kugenda byamushika ko biriko biragenda bitegwa n'uyu mupfumu mu byakomeje kugenda biragaruka ko nuko umupfumu yategetse ko abakenyezi bose bivanamo ibitenge maze bakaramburaho umukuru w'igihugu Perezida Evariste Ndayishimiye agiye gutambuka mugabo amajambo ndetse n'inkuru vyarabukiye ku midugudu imwe n'imwe ndetse n'amakaritsiye ajya atandukanye aho hakomeje kugenda haratangwa amatangazo menshi cyane ko kenyezi bagomba kwivanamwo ibitenge ndetse bakabirambura mu mabarabara agiye atandukanye. Iyo ukomeje kugenda uratembera usanga amabarabara yose yoteguwe neza aho Perezida Evariste Ndayishimiye agomba kuba yaca. Ibi tukakomeza kugenda turabikoraho amatoza tugasanga ko vyoba vyategetswe n'uyu mupfumu aho yakomeje kugenda avuga ko ibingibi bigomba kumukorerwa mu buryo bwo kwerekana ko abanyagihugu bamukunze kandi ko abafisi ni hanyuma ko ivyo byose bije binatuma bamwe mu bariko baragenda bagirana amatate bikomeje kugenda birabakora mu bwonko ako bakomeje kugenda bishima mu mutwe. Ese mugabo ibi biraza kumucira ni hanyuma yuko ivyo bije bikurikirana ko Perezida Evariste Ndayishimiye yakomeje kugenda haragisha inama umwe mu bakomeye batutse Uganda twakomeje kugenda tubashitsa ko ese ni wowe waba wabitegetse ariko amakuru akomeje kugenda dushitsa ko nuko umupfumu yo yategetse Perezida Evariste Ndayishimiye kugira ace koreshe buno buhinga bwose kugira ace arahumya amaso abanyagihugu ndetse akomeze kugenda aragaragariza amahanga ko yoba akunzwe ni hanyuma ko ivyo byose bishe bikurikirana na bamwe mu bakomeje kujyashakisha ubuhinga bwose bwo kumugandagura. Ese iyo ukomeje kungimviriza iyi nkuru wumva
ko Perezida Evariste Ndayishimiye yoba akunzwe koko mugabo indongozi zirarushye ndetse abanyagihugu bakomeje kugenda bayivovotera zimwe mu ndongozi ndetse n'indongozi za CNDD-FDD zikaba zibona ko ibyo bariko barakora hari akamaramaza ndetse bikaba biriko birashika iterambere rikomeje kugenda riharahonyangwa ndetse niyo dukomeje kugenda turumviriza bamwe mu banyagihugu babona ko ivyo byose bakomeje kugenda barabikora bitewe n'ubwoba Perezida Evariste Ndayishimiye akomeje kugenda arakoresha. Twibaza igene umukuru w'igihugu aba ategeka ko abakenyezi bose bivana ko ibitenge bakarambura mu mihanda. Ese twibaza ko nanone niba yoba ari Mesiya waba waje ngaha mu gihugu cyacu Burundi mugabo iyo ukomeje kugenda wumviriza iyi nkuru ndetse ukayisoma ku bimenyesha makuru bikomeje kugenda bivyandika ko ndetse wumviriza neza igene Perezida Evariste Ndayishimiye akomeje kugenda arakoresha ubuhinga bwose bwo kwigarura imitima y'abanyagihugu, aho bikomeje kugenda binavugwa ko bamwe bashobora no kwihambura bino bitenge ndetse amara ariko aragenda anagana. Ni hanyuma ko ivyo byose bije bigaragaza ko ibibazo byose bikomeje kugenda biri munongoza ngaha mu gihugu cyacu Burundi ata na kimwe cyo baki. Bamwe mu bacungirira Perezida Evariste Ndayishimiye bibaza igene ibi byose bikomeje kugenda birakorerwa ngaha abanyagihugu, aho Perezida Evariste Ndayishimiye akomeje kugenda arasiga irangi ribi igihugu cacu. Ni hanyuma ko ivyo byose bije bikurikirana ko na bamwe mu bakomeje kugenda baramufasha mu ndongozi batari ko baragenda bumvikana bitewe namwe mu majambo yakomeje kugenda aragaragaza mu bigendanye n'indongozi. Tubona ko Perezida Evariste Ndayishimiye ataro mu vyakomeje kugenda biragaruka ko mu kiganiro Inyobozi, aho yakomeje kugenda aravuga ko hari benshi mu banyagihugu bakomeje kugenda barahunga igihugu. Ibingibi bikaba bisigura ko bakomeje kugenda barabona ko igihugu kiriko kiragana aharindimuka. Ni hanyuma ko ivyo byose ufise ubwenge ndetse n'ufise ubwonko butekereza kure abona ko igihugu gikomeje kugenda kirahura n'ibibazo byinshi akikuramwo akarenge, aho bikomeje kugenda biravuga ko bamwe bakomeje kugenda barahunga igihugu bitewe n'ibibazo bikomeje kugenda bikomeje kugenda biri munongozo bimwe mu bisagara bigiye bitandukanye ngaha mu gihugu cyacu Burundi, aho Perezida yabigarutse ko ku kiyago yakomeje kugenda aragirana n'abanyagihugu mu bisagara bigiye bitandukanye tuje kugira tucumvirize mu buryo bw'idonido. Mugabo rero reka ndagusabe uce uracyumviriza kandi unyemerere unkundire tuhacane umucyo. Turaza gusubira nyuma y'iki kiyago Perezida Evariste Ndayishimiye yagiranye na bamwe mu banyagihugu yibaza igene bariko baragenda barahunga igihugu, nanone akibaza igene aboho bashika ko batazongera bagashika ngaha mu gihe twoba twashitse ku iterambere nk'abandi bose. Ariko ivyo tubona ko ari nk'inzozi twoba turiko turagenda twirarehurira ko bitewe nuko batari ibintu bikomeje kugenda birahindagurika ngaha mu gihugu cyacu Burundi ndetse ibintu bikaba biriko biragenda birasubira rudubi ako ugeranyije n'andi makungu uko bariko baragenda baharanira okubaka igihugu cabo. Mugabo rero nkundira kandi unyemere tuvyumvirize mu buryo bw'idonido mu kiganiro ndetse n'ikiyago Perezida vuze ngaha kuri ibi bitaro yuko abaganga bahahora bigiriye ubwo n'uruhombo. Muziko murabaza muti twahombeye he? Iyumvira umuntu yanka ko mutangurana intambwe y'iterambere ngo agiye bateye imbere, mbega yibaza ko utazohashika natwe. Yadutaye ari we yari kudutabara, yize mu mahera y'u Burundi y'abene gihugu ariga araheza, aho yoca atabara babene gihugu aca dutera akagera arigiriye mu bihugu vyateye imbere. Data wanje none natwe twatera imbere bizogenda gute? Bizogenda gute? Ibi rero nukutamenya uruhombo rwacu ruhagaze kwanka igihugu cyacu. Ubwo n'uruhombo. None nk'abaganga ntibaduhombeje, bagiye barigishijwe na leta s'uruhombo. None wova ko atari ncabwenge ubwo barize baciga mbega biga kugira bazabaza gukorera ibindi bihugu cyayo biga kugira bakorera Burundi. Ngoko Burundi bukenye rero ngo ndigiriye nagiye mu gihugu ndababwire birababaje. Igihugu naragiyemo hari abaganga beza cyane babigisha kuvura neza kandi bakababwira bati n'umuntu akitaba Imana utegeza kwerekana icyo wari wakoze kugira ngo ntitaba Imana. Nibyo babanza kubigisha yuko umuganga n'umutabazi. Umuganga si umucangero, umuganga n'umutabazi n'umusekuriste. Noye sivyo gantuze nimuvyiga no mwishuri. Umuganga n'umutabazi si umucangero.
iyo rero wabaye umucangero uri umuganga biba bigupfanya bimwe wiga byose ubu bikubise hasi. Ico gihugu rero barigisha neza cyane. Hanyuma rero nca ndabasaba ntinagiye ndabasabe ndavye ingene mwigisha kugira umuntu yiga ubuganga no mu muzirikanyi wiwe azisha azokora. Hanyuma baca none ntimwoduha amaburuse kugira turungike abaganga natwe beshi. Nyamukuru w'igihugu aca nkubita ikibazo kimwe. Yambajije ngo banze umbwire abaganga bizi ni wacu bakazi Burundi bameze gute ubu muravye ingene bavura. Ncambazo twari kumwe ntari wo womenya. Cyasanga bose baciye ahabigira iburaya. Cyabaza nk'igihugu kikubwiye kiti je ndakwigishiriza abantu baca baci iburaya sinzosubira kwigishiriza numwe. Hari abaganga mugabo umutima nasanze abize muri ico gihugu. Ni mu mparura abize muri Kiba abasigaye ngaha mu Burundi ngene bangana. Hariho nk'umumama yitwa Bazire ndamuzi. Ariko hariho rero abarundi b'umutima bamaze kuza kunshingira intahe. Nubu mugende mubaze uwitwa Dr. Nyandwi Joseph kuri INSP urya ntaka bafarasa batagize ngo bamutware yararahiye. Genda mubaze urya Canesius kuri Kira Hospital urya Canesius ntako batagize ngo bamutware yari yankiye. Jewe mvura abi wacu. Hariho nundi muganga ubu abaga mu mutwe umutwe uvura kawubaga neza nawe nyene baramuronde yari yankiye bagavuga gwingo ngo mwehe iyo muhemba make ati sindi umucangero natwe wacu tuzotora duhembe meshi. Ibi rero nagira mpanura abaganga gumye umutima nguheza kugoka ibigori bikera. Abaganga nibagumye umutima Uburundi buzokira buhembe meshi niba barabacangero tuzoyabaha. Bihome mu kwigura umwami Mwezi bari bamuhemvya ngaha zero mugarahevye ubuzima bwavuga ati mwami impuzu zawe hako igihugu kimenje goka kikabura umwami jere kamfe bari bamurisha ngaha. Uryari umupatriote. Uruhombo twagize abantu bize dufise bari hanze ni beshi cyane iyo babara cyanye muravye ubwicanyi bwabaye muri Burundi incabwenge bwahitanye izo iyo zose ziba zihari naha twahombeye ntimurondera handi. Nico ituma rero turiko turarondera mu gwaruko no munsi tureme uruvyaro rushasha uruvyaro ruzokumva Burundi tuduge twese twumva ko twubaka igihugu cyacu. Ariko hariho abandi bari ngaha tuzoduca duhamagara babasubirire gushikaho tuzoronka abo mutima. Hariho umuganga yitwa Elize hajya mu Kibimba. Uwo muganga yavuye kwiga baca baza kumurondera ngo bamuhakazi mu maweneje acabwira ati jewe nize ku mahera y'abene gihugu bo mwishengero ntiyari wewe ntiyigishijwe na leta yigishijwe n'ishikarwa ryo mw'isengero. Avuga ati jewe abo bene gihugu banyigishije sinshobora kuja gukora handi ngiye kubavura. Ugiye kuraba ibitaro byo mu Kibimba igere byari bimeze mu 2005 nuno munsi urabona ubudasa niwe nyene yavyubatse agumaho. Nuba avuga ati ari mu karuhuko k'izabukuru muka ntagenda ngo bavuga ati nguma mfasha nta handi ifise nzovura baba nibo banyigishije. Urumva nk'abantu nkabo turabafise bariho mugabo hariho abandi rero usanga inyatsi shetani iguma ivugiramwo nabo no kubasengera kugira ngo agatima atare kabavemwo bagira umutima mushasha uhuye n'ibihe tugezemo. Mugabo ivyo nivyo umukuru w'igihugu Perezida Evariste Ndayishimiye yakomeje kugenda aragaruka ko ubwo yakomezaga kugenda aranegura benshi bakomeje kugenda barahunga igihugu. Ivyo bikaba biriko biragenda binatuma bamwe bakomeza kugenda baragomoka bitewe nuko service nyinshi zikomeje kugenda zirahindagurika. Mugabo rero yemwe ibintu bikomeje kugenda biradushika ko ngaha mu gihugu bikomeje kugenda biraba akamaramaza. Bamwe mu batavuga rumwe na leta ya CNDD-FDD bakomeje kugenda bavuga ko ndetse banatera kamo bamwe mu ndongozi nkuru ko ivyo byose aribo bafise amasoko yose ari biriko biragenda birakomoka ko. Rero iyo ukomeje kugenda wumviriza harakomeje kugenda havugwa umwuka utari mwiza, umwotsi ukomeje kugenda waka tuvuga ko ushobora kututumba ndetse ukavamwo umuriro utwikana. Ni hanyuma yuko ivyo byose bije bikurikiranwa na Prosper naho agwamiye aho akomeje kugenda yidogadoga
hejuru y'umukuru w'igihugu Perezida Evariste Ndayishimiye hanyuma yuko yashakishije ubuhinga bwose bwo kuba yamugandagura, yemwe akaba ariko aragenda amutunga n'agatoke mu jisho. Ni hanyuma yuko ibyo byose bije bidushika ko binagaragaza inyifato itari nziza bamwe mu bajejwe umutekano ndetse n'abashinga amateka bakomeje kugenda baraterana Perezida Evariste Ndayishimiye. Mugabo rero ibikomeje kugenda birabera ngaha mu mutekano ukomeje kugenda urazambazamba, ni ibintu ukomeza kugenda wumviriza nawe ubwoba bukagutaha ukumva utangiye kujugumira, bitewe nuko imoho aho zari zibitse inyinshi zimaze kusahurwa. Akandi bikaba biriko biravuga ko ubu ngubu Gitega yoba ikikijwe na bamwe mu basoda, aho Perezida Evariste Ndayishimiye akomeje kugenda aragenda ndetse akaba afise ubwoba bwinshi cyane yuko ashobora kuba yagwa mu gatego. Mugabo rero iyo dukomeje kugenda twumviriza neza aba bagabo bamaze gushyira imitwe hamwe batariko baragenda bumvikana, yemwe batakomeje kugenda barahondana binyuze mu majambo akomakomeye, umwe avuga undi akamusubiza. Ibikomeje kugenda birabera ngaha nivyo ukomeza kugenda wumva ukibaza igene politiki iri kuragenda irakoreshwa ngaha mu kurongora igihugu, ukagenda unegura inyifato bakomeje kugenda baragaragaza, aho bamwe bakomeje kugenda banakomeza kugenda baterana amajambo yuko bamwe ari abasuma, abandi bakaba bakomeje kugenda bavuga ko bafise inda nini. Ibyo bikaba bize hanyuma yuko Perezida Evariste Ndayishimiye ko abadakora aribo bafise inda nini cyane, kandi ikaba yarabarenze, bigaragazwe ko ibituriye bikomeje kugenda biri munongozwa mu ndongozi zigiye zitandukanye ngaha mu gihugu cyacu Burundi. Iyo tunaze akajisho muri bamwe mu banyagihugu bakomeje kugenda bavuga ko ata serivisi nimwe ushobora kuba waronka iturutse ku muyobozi utarinze gutanga igituriro, bimwe bikomeje kugenda binasubiza iterambere inyuma y'igihugu. Ibi bikaba bije bikurikirana yuko Perezida yavuze ko ivyo umwe wese ukomeje kugenda arabangamira umunyagihugu atazavuga rumwe nawe. Ni hanyuma yuko ibyo byose bije bikurikirana nuko bakomeje kugenda baragirana amatati na bamwe mu bakomeje kugenda batumvikana, imitwe ikomeje kugenda irahondana mu ndongozi. Zikaba bikomeje kugenda bavuga ko ngaha mu gihugu cyacu Burundi dukomeje kugenda turubona akozi kazamuka mu kirere. Ibi tukabona ko bishobora kuba byavamwo umuriro utwika, kandi buri munyagihugu wese atavanyemo akarenge byamushika nabi. Reka dugushimire wowe wakomeje kugenda wumviriza ibiganiro n'amakuru byose bikomeje kugenda biratambutswa kuri iyi XY Empire TV. Ibyakomeje kugenda biragaruka ko nuko Perezida Evariste Ndayishimiye yakomeje kugenda aranengura bamwe mu ndongozi zikomeje kugenda ziramutirana, ndetse n'abanyagihugu benshi bakomeje kugenda barahunga igihugu bitewe nuko bakomeje kugenda barabona ko amwe mu matati akomeje kugenda aniyongera. Bikaba biriko birakekwa ko hashobora kuba havamo ikintu gikomakomeye, kandi ku makuru twakomeje kugenda tunavuga ko umupfumu yoba yategetse ikintu gikomeye, aho bamwe mu bakenyezi biyambuye ibitenge bagarambika mu mihanda kugira umukuru w'igihugu abone uko atambuka. Bimwe bikomeje kugenda binavugisha mu abanyagihugu benshi bakibaza igene umukuru w'igihugu ategeka abakenyezi kuvana ibitenge bakavyiyambura bakabirambura mu mihanda, ibigaragaza ko yoba yigize Mesiya. Mugabo rero ibikomeje kugenda birashika ngaha, ndetse n'isura ikomeje kugenda biragaragaza ntabwo ari nziza. Bikomeje kugenda biravugwa ko Perezida Evariste Ndayishimiye yoba ariko aragenda aterekera kugira umunyagihugu wese adaca aramenya ubuhinga bwose yoba ariko aragenda arakoresha aho nyanga akazina ka muntu, ndetse na bamwe bakomeje kugenda baranyuruzwa hatagira n'umwe uzamura agatwe. Ibi byakomeje kugenda binagaragaza ko Perezida Evariste Ndayishimiye yakomeje kugenda arakoresha muri ubwo buhinga bwose, ndetse n'ibimenyetso byose byakomeje kugenda birakorwa mu gihe General Alegio mu Bunyoni yobaga ariko aragenda aburana. Byagaragaza ko atamyizerere y'Imana yakomeje kugenda iraharangwa, aho benshi bakomeje kugenda baranegura ko Perezida Evariste Ndayishimiye yoba yigira ko asenga Imana, aho na bamwe mu basenga cyane abamusenyeri ngaha mu bisagara bigiye
bitandukanye bakomeje kugenda bavuga ko nta muntu n'umwe usenga Yoba ariko aragenda araramya bimwe mu bigirwamana ngaha aho yishingikirije imbaraga ze ndetse n'ingufu ze ziturutse ku mupfumu. Mugabo reka tugushimire ndetse tuboneho no kukwipfuriza gukomeza kugira amahoro y'Imana. Mugabo reka ndagusabe unyemere kandi unkundire tuze kugaruka kuri izi nyingo tuzumve mu buryo bw'idonido kandi tudatevye tuze kuvyumviriza ko amasoko yacu yabidushikize ko aho akomeje kugenda aratohoza kuri aya makuru mu buryo bw'idonido tuze kubigaruka ko. Reka nkushimire kandi nkwibutse ko turaza gusubira mu kanya kari bose.